Ikibazo cya mbere kijanye n'abamenyeshamakuru uvuga ko bahura n'ibibazo bariko barakora umwuga wabo. Icya mbere nagomba kuvuga ngo mvuge nti umumenyeshamakuru yariko arangura umwuga wiwe arategerezwa kubaho yisunga umwuga wo kumenyesha amakuru na cyane cyane amategeko awugenga. Arategerezwa kuba yiyubara kugira ngo ako kazi uwo mwuga ariko arangura kandi umwuga mwiza witeka ntufatwe nabi n'abariko baramukurikira. Nicyo gituma aje tuvuga duti hari igihe bishika ugasanga habaye kudatahurana hagati y'umumenyeshamakuru hamwe n'abo bantu bari mu mwanya, bigashika naho nyene ugasanga ari nk'abadatahura uruhara rw'umumenyeshamakuru. Nicyo gituma twebwe tuvuga duti umumenyeshamakuru nk'uko sense isanzwe ijejwe kugira ngo umumenyeshamakuru ashobore gushikaho inkuru iri ashobore kuyironka, turavuga duti umumenyeshamakuru afite uburenganzira bwo kuronka inkuru ari hose no kuyitanga. Mugabo tugaca tuvuga duti kandi umumenyeshamakuru muri uko kurangura umwuga wiwe ategereza kubikora yisunze amategeko agenga umwuga n'agenga igihugu. Hanyuma haraba kandi n'ahandi umumenyeshamakuru usanga ako kazi kiwe ashobora no kukishimikiza kugira ngo ntafatwe n'amategeko afata abandi banyagihugu, kubera yuko umumenyeshamakuru kiretse ko umumenyeshamakuru n'umwenegihugu umunyagihugu. Muri uwo mwanya rero hari igihe bishika nko mu masaha atariko akora akazi ugasanga ashoboye gutana mu mitwe cyangwa agashwana nabo bahuye atariko akora akazi. Muri ico gihe rero byo turatandukanye tuvuga duti hari umumenyeshamakuru yafashwe mu mwanya atariko akora akazi, kuko byo byose nibatsa ko ngo ari mu kabare amaze kunywa ari 2-3 muco ngo umumenyeshamakuru tugufata umumenyeshamakuru ari ku kazi afite ikarata yiwe y'akazi ariko arakora. Uno mwanya tuvuga duti umumenyeshamakuru naronke uburenganzira bwo gushikira inkuru ahi kandi ayikore mu bwigenge. Tugaca tumusaba duti muri ubwo bwigenge bwawe urabe yuko ako kazi uri kurakora wubahirije amategeko y'igihugu n'agenga umwuga. Hama tukavuga duti mu gihe utari gukora akazi ufatwa n'amategeko afata abandi bose. Nicyo gituma muri uwo mwanya rero turasaba yuko tuza turatandukanya ibintu tukavuga duti hari umumenyeshamakuru yariko akora akazi mugabo yagize ikibazo, tukavuga duti hari n'umuntu afise umumenyeshamakuru mugabo yaguye mu bibazo kiretse mugabo atariko akora akazi. Ibyo tukagira n'ukuri ndabasabye muzohore mugira kuraje kubivuga, kuko urumva ikibazo cyane nuko nubwo bafatwa mu bundi buzima atari ubw'akazi kubera yuko afise iyo kashika mu menyeshamakuru bica bivangana byose bikavangana. Rero tugaragaza rero turatandukanya muri uwo mwanya atariko akora akazi ahanwa n'amategeko y'igihugu, muri uwo mwanya ariko akora akazi agengwa n'amategeko y'umwuga, mugabo agaragaza gukora ako kazi yisunze ubwigenge bw'abandi, yisunze amategeko y'igihugu. Hama kuri ico bavuze kijanye nuko hari abantu batanga amakuru. Hari igihe bishika ugasanga n'abantu bivanye n'imvo iziriya canke ziriya anyu usanga abanza kugonanwa kugira inkuru umumenyesha amakuru. Rero ni ikibazo twahanze amenyesha amakuru ni mugerageze mwubahirize umwuga n'umwuga uhambaye cyane, mwubahirize umuntu yaguhaye inkuru uyikore neza ntucushira ko komantere y'iwawe yo gusambura inkuru yaguhaye inkuru y'umuntu ari umwana bavuga bati je ndatinya kumenyesha amakuru nawe moneka arengana avuga ati ibyo umenyesha amakuru ndamutinya. Kubera iki? Kubera yuko hari igihe usanga ari abamenyesha amakuru bamwe sinavuze bose usanga bigenda nabi, ugasanga inkuru z'abantu ugasanga yaravuze inkuru atamubajije nubwo yoba yayiteguye kumwishura muga ntiyamubajije kugira ngo ashobore gutanga inkuru imeze neza, inkuru bose baza kumva bati uruhande twagumvise. Ugasanga ahisemo kuko ashaka ibintu byihuse ne bita scoop mu Gifaransa, ugasanga ace yihuta atangiye inkuru atamubajije. Baragira ngo cyo mu gitondo uzosubira umubwira ngo inkuru ayivuge. Kubicanye nabo n'abantu batarashobora gutahura akamaro k'umumenyesha amakuru ngo bamuhe inkuru mugayibasavye. Twebwe turategekanya ibikorwa byinshi bijanye no kubonana n'abajejwe intwaro kugira ngo
n'abamenyesha makuru n'aba cyane cyane abasabikira amaradiyo bakorera ruguru kubera yuko bakunda kuba ibibazo kugira ngo bo nabo bajeje intwaro hagati mu gihugu dushobora kugira ngo bashire hamwe tugerageze tuganire batahurane umwese mvu uruhara rwiwe kugira ngo kuko umwese natangura kumva uruhara rwiwe akumva aho agarukiriza naho atarenza baje bakorana neza rero turagerageza turizera yuko ibyo inama twimirije kugira ngo tubahimirize bumva yuko inkuru uyinumye ntacyo kuri kurafasha igihugu yari inkuru y'akamaro kuko bivana n'inkuru yari hari usanga atakamaro ifite mu gihugu navuze yuko mu bisanzwe abamenyesha amakuru abene igihugu kugira ngo ibi inkuru ibubaka atari inkuru ibatera ubwoba cyane ibasambura rero n'ukuri nibaza nti kuri iyo nkuru ifise akamaro ku bene igihugu ndasaba abajeje gutanga inkuru ko boyitanga kugira ngo ishikirizwe abigenewe ishobore kububaka. Umutarambirwa TV uri kudukorera umuti. Umutarambirwa TV we number one in the Burundi.